Icambere amafaranga yashoye gutozwa mu gihe cya gatatu cy'umwaka w'amafaranga 2024 na 2025 nuko yose hamwe twashoye kwegeranya amafaranga ngana n'imiliyaridi 695 zirenga gatoyi kuri amajana 718 yarategekanijwe. Mugiye kubiraba murabona yuko twashikanye ibice 96 n'ibice 7 bisigura ko performance itabaye nziza kubijanye no kwegeranya uburyo muri cyo gice cya gatatu. Byavuye cyane cyane no kukuntu twagiye turatanga bwa mashini nyabwonko gutanga amafacture. Umwaka uheze twatanguye hamaze gutangwa ibihumbi 3 gusa. Novuga yuko twaheje umwaka tumaze gutanga ibice byaba 5,000 mugabo aho tugeze tumaze gutanga ibice mashini bishika 8,000 mugabo buracyari bukeye gusa kuko tugiye kuraba contribuer bose babukeneye dufise ba contribuer barenga 70,000. Murumva yuko urugendo rukiri rurerure. Ikindi no ko hagiye araba ama control menshi cyane kubijanye no kwegeranya uburyo. Hariho na bya birarane rero by'abantu bamara imyaka myinshi cyane batashoye kuriha by'amahempo. Kuko kenshi abantu bibaza yuko ayo mafaranga leta yo barayahevye, mbwa kenshi usanga atanga ubuzashigwamo mugabo ico carashoye gukuba cyane. Hama turashoye kandi no korohereza abantu kubijanye n'amaprocedure kuko mwarabona mu kuriha amakori ari mu buryo bwa cash tel bwagiyeho, suko abantu bategezwa misi yose kwa bariko baratonda yaba ari kuri Virago yaba ari kuri Emmaus cyangwa muri byo byashoye gutoza. Ibyo byose byatumye dushobora kuduza umwimbu ujanye n'amafaranga dutoza, hama no korohereza abantu ibyo kuriha. Nacyo gituma mbona ubu n'intunganizo nshashi hari ya ministeri gufatanya ministeri y'ubushikiranganje bw'amafaranga ikatifatanya n'ibi bijanye n'ubuhinga bwa none. Ni mu ntumbero yuko ibintu bya ama système de paiement yose tuyahindura, tuvuye mu mabanki tukaja kuba bikorera twabo byose, kuko ibi bituma habamo transparence kandi bigatuma n'uburyo dukoresha twegeranya bushobora kugwira gusumba. Nuko hari hemejwe yuko dutegerezwa gukoresha amafaranga angana n'igihumbi n'amajana 199 y'imiliyardi z'amarundi kuri trimestre ya gatatu. Ayo nayo ku madepense yashoboye gukoreshwa kuri ayo igihumbi n'amajana 499 twavuze, dushizemo y'amadon amafaranga dukura kubajya dusanzwe dufashanya n'amafaranga twarishe mu madeni atandukanye, dushizemo n'ama exoneration yose yagiye aratangwa kuri ico gihe. Turabona yuko amafaranga twakoresheje ararenga cyane ari yateguwe, kuko nari navuze yuko twari twateguye ko dukoresha imiliyaridi 1,199 muga turabona yuko amafaranga yakoze koko ari miliyaridi 1,644. Ni kuvuga yuko twarengeje ku ibice 9 n'ibice 7 ku mafaranga twari twategekanije gukoresha muri ico gihe cya trimestre ya gatatu. Muga hanini nga nimwaraba muri raporo neza muraza kubona yuko ama exoneration ko twari twayateguye kuyatanga yarabaye menshi cyane gusumba. Ariho nibaza yuko kimwe mu ndinganizo twokora mu kuraba ngene dutanga izi exoneration, tukaraba ko exoneration dutanga zigenda mu bintu bizana umwimbu. Nayo mu kindi gice kigira kabiri c'amezi 3 icibonekeje cyane nuko amafaranga yarategekanijwe gukoreshwa na leta yarenze ko cyane ku rugero runini rugera ku bice 59 kwijana. Ariho logiciel twaronse imodeli itwa Asval idupermeta cette fois automatiza iyo ibintu bishitse ku mupaka tukamenya valeur dufise. Ikindi cyadufashije kuduza iyo performance ni ibi by'ama verification y'ama déclaration douanière cyane cyane byarakiye bituma naho nye tuduza. Nuko tugerageza kuraba kuva mu mwaka wa 2020 batararonka imashini bari bafise umwimbu ngana gute, baterera amakori angana gute ya TV. Ubu bamaze kuronka utumashini byifashe gute kugira turabe yuko imashini zaguzwe zaragize ico ziterera kugira dushoye kuduza umwimbu. Ikindi twovuga ni kikijanye na telepayement na teledeclaration, kuko amafaranga directement cyaje mu mabanki tukamenya neza ati ku munsi amafaranga yashitse avuye muri ico gikorwa angana gute. Ikindi cyaciye gituma nuko ubu turagira ama control cyane cyane kuri aya makamyo abazanye ibintu bivuye hanze. Hama ni campagne ya recouvrement forcé ama dépense yose yagiye kuba muri trimestre ya mbere
ya nyuma y'umwaka w'amafaranga yari yategereje gukora. Ibi hanini rero wasanga kenshi biva ku kuntu aya madepense twako turavuga cyane n'amabienze service n'ama investissement y'igice cya gatatu yose bakibaza kuyakora. Murazi yuko ibwirizwa ritunganya ngene amafaranga akoreshwa riravuga neza yuko ibintu bijyanye na engagement de dépenses bihera le 30 avril. No kuvuga ikintu cyose kitazobangaje le 30 avril igeze kitarabangaje nitegezwa kuba angaje, kuko bijya mu gutunganya ingene turi amafaranga bica bitanga umwanya neza ingene utegura kuriha abantu kugira nutuze kugira bimwe by'ibirarane y'amaresta pay. Nk'uwa amaresta pay dufise ni menshi cyane arenga miliyari y'amajana 2 zirenga tutegezwa kuriha uno mwaka, kandi usanga kenshi muri budget twateguye usanga ari make yaba yatekanijwe. Mbwa kenshi nibiva ahanini novuga muri finance, kenshi biva mu ministère sectoriel aho ikintu kijanye na budget programme nibaza ko taracyumva, kuko budget programme ivuga yuko amafaranga uko wayateguye n'igihe wayateguriye utegezwa kuyakoresha icyo kintu. N'ibintu by'ama déplafonnement usanga umuntu akura amafaranga muri trimestre ya mbere akayashira mu yindi trimestre, donc kumengana amafaranga tugiye kwibikira. Icyo nibaza ko ari sensibilisation yobananya, kuko turacitiranya kuba dufise amafaranga muri budget no kuba dufise les liquidités guya dushe kuriha, kuko ategeza ko afise un plan d'engagement muganga bafise na un plan de trésorerie nyerekanye negezwa kuriha. Ikindi umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta yashikirije nuko mu bindi bitwara amafaranga ya leta menshi harimo ya ngingo yo kuvura abana batarakwiza imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu, akifuza ko iyo ngingo yosubigwamwo ikigwa neza, hamwe n'izindi ngingo nk'amafaranga leta irihira bene gihugu kwifumbire no ku mbuto ziva hanze. Hanyuma ni politike rero ijanye no kuvuza abavyeyi bibungenze no kuvura abana bafise imyaka iri munsi y'5 nayo nyene nko mubizi ratwara uburyo butari bukeye. Iyi politike ya gratuité de soins de santé des enfants irasaba yuko tusubira kugira evaluation tukayiyumvira, kuko kenshi subvention iviza les catégories z'abantu bari vulnérables. Mugabo no munsi mu mbabari ndaza kubivuga, sinibaza yuko jewe nk'umushikiranganje umugore wanje akeneye kuvyara ku buntu. Simvuze yuko ndayafise menshi gusumba abandi, simvuze yuko umwana w'umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje akeneye kuvyara ku buntu, kuko l'objectif ya nuko tuviza wa muntu adafise accès aux soins de santé ko ari wategerezwa kugira kuronka accessibility, ko niyo yakitete ko turavuga. Ikiro nibaza ko twogisubira ngo kira mwaka bidutwara amafaranga menshi, mugabo rero kibabaje nuko ya mafaranga ukuntu ameze atangwa atamucyo urimo. Niki cy'uburyo dutanga muri subvention des engrais, murazi yuko leta y'u Burundi itanga ibice birenga 70% ku mafaranga agugwa, kandi murazi ko buri ku mwaka bidutwara amahera arenga miliyari y'amajana 3. Mu bibazo nyamukuru vyagiye biragaruka hariho ikijanye n'abikorera utwabo usanga leta iheraniye, umushikiranganje akamenyesha ko haba uheraniwe make canke uheraniwe menshi bose leta izoja irabasangiza ku rugero izobironkeka amafaranga ku buryo bose bashikirwa, kuko bose ari abana b'igihugu. Ndashobora kuba mfise jewe ndi umuntu umwe leta ifitiye 300 miliyari, muga hakaba ariho nk'abantu nka 30 leta ifitiye miliyari 100. Kujyo no munsi njya kuriha umuntu afise 300 miliyari wenyene, ngaca mfata abantu 100 dufitiye 200 miliyari ngaca ndabaheba na ekite iba irimo. Nico gituma tuvuga ati reka tugira ama critères adupermeta cette fois-ci yuko kila muntu wese ashikirwa, kuko dufata iki kiga cha leta nk'uko ari sahani iri mu muryango. Muri kahise rero wasanga mu kuriha kenshi ibyo birarane twari umuntu umwe 2 3 bangaye abandi tukaca tubihuza, mugabo mumenye yuko utegerezwa kujera ayo maka yose kugira kila muntu wese avyumve, kuko uri umurongozi nuba gusa mu planificateur économique utegereza kuba mu planificateur social aussi, dutegerezwa gutusha kuri ico kintu. Rero ico twashaka tubasabe muri muba muhura aho mushika mu bene gihugu mudufashe cyane cyane bumve intumbero twafashe, si yuko tuzibira le secteur privé mu gukora, oya no kugira kila muntu wese ashobore gushikirwa. Hanyuma turiko turatunganya n'ingene tworiha abantu dukoresheje bya buryo bwa titrisation, abo dufitiye amahera menshi tufume tuyashira ku matitre comme ça barashobora kuyikoresha comme étant un document muri banque yemewe. No bwa mbere muri mushikiranganje ca leta avuga ibintu uko biri kugira ngo bitore inyishu.
kuvyerekeye ivy'amapayema y'abafournisseurs ba leta mwabisiguye neza kandi mwabivuze uko biri ama service n'amabien abantu bafunisa leta ntibariwe dans les délais bifise conséquences nyinshi kubera ko bwa mbere n'amafaranga y'abadandaza yatswe mu mabanki amabanki acagira ikibazo cyo kubana y'abafinansa l'économie batanga le crédit à l'économie ico y'icambere ica kabiri haca haba pression de trésorerie dans les banques haca haba manque de liquidité dans les banques igica gikurikira nuko bibi ari entreprise de production industrielle ntibazoshobora gusubira ku renouveler stock za matières premières kuya gusubira kudandaza bikica kiba nuko nabo bere dans les mois qui vont suivre ntibazoshobora kuronka amarosete bazoshobora kuronka kugira ngo bashoboye kubandanya giha ca leta kibomboka donc hazoba ibi ama conséquences menshi mugabo kwico mwaje kuvuga yuko ushobora kuba matritilisation ndabasabe yuko iyo solution hamwe mwosanga ishoboka dari media mutobitevya kugira ngo naze kuba ikibazo nijanye nibi birarane leta ifitiye abayihaye uburyo bwo kubaho mushikiranganje yarasohoye ikete tariki 10 zo ku kwezi nyene avuga ingene abaheraniwe na leta bazogenda bararihwa iyo kete ya risohotse burya harabaye ibibazo byinshi ku boryega ariko mushikiranganje yatubwiye ati ni muri essence ya equité na transparence aho twaciye duhumurizwa nuko yavuze ati tureko turaraba uburyo twokora kugira ngo dukoreshe ibya titrisation abo leta ifitiye amadeni ibari ikoresha amatitre. Muri ivyo vyegeranyo biragaragara kandi ko leta ipanze amazu ku mafaranga menshi cyane ariko nayo ugasanga abayipangiye bapanze kuri make. Abashinga amateka bagasaba umushikiranganje kubikurikiranira hafi kugira leta ntihave yibwa biciye mu gupanga. Cyane cyane kwa aya mazu apangishwa. Aha nakaroro nagomba gutanga gatoya. Turabona yuko nka Obuha yakose ayikorera hari igitega. Mugabo ngahi Bujumbura hariho amazu ya Obuha yicaye ubu ari karabumusaka. Ubu izo nzu zicaye ngaho ziriko zirabumusaka. Pourtant bari nimba batagira abakozi botwara yo gukorerayo bari kuzisubiza muri leta ayandi ba service akaja gukorerayo canke bakapangisha ayo mahera batoje akaba ari baje gupangisha ari igitega naho kuko murumva yuko leta ibiri kiratanga amahera kandi hariho amazu yayo yicaye. Aha muri raporo kuri page 73 nabonye inzu ipanzwe na leta ikote y'izabu ikabirihwa idolari 1500 no munsi muri leta bariko barakora iki kugira ngo ibi bintu byo kwiba igihugu biciye mu gupangisha amazu bihagarara. Aha umushikiranganje akamenyesha ko hari umugwi washinzwe wo gutororokanya amasezerano yose y'inzu zipanzwe na leta hamwe n'izo leta ipangishije ukabuzotanga icegeranyo mu ndwi imwe ku munsi wa gatanu za maze ingingo zifatwe. Bavuze inzu zo muri Ecosate ziriko ziramererwa nabi. Hariho nyinshi za university ngaha zipanza abakongomani. Zaraboze. Cyako turarondera inzu duha Tenerefu ijya Série Nationale de l'Enseignement Financier ikoreramo. Twasanze amafamiye ngaha imbere kuri ambassade ya RDC. Zuzuyemo abakongomani zisa nabi. Twabuze inzu. On a été obligé guhamagara ipolisi kugira babakureyo kugira dushe kukoresha iyo nzu. Kibazo dufise nyamukuru. Izi nzu nibashaka kuzi none ni mama mukibaza ikibazo minsi yose muri infrastructure tubabajye ni muduwe contrat ngo na contrat dufise mugabo minsi yose dusora amafaranga yo kuri ubu rero turonse iyi liste rero cyo tugiye gukora twashyizeho commission d'abord begeranye les contrats kuri zijya nzu zose mwabonye haje les contrats twebwe dupangiye abantu turabe izo contrat tuzishire ngaho hanyuma cyo turabana twebwe abo dupangishi tuzishire ngaho twanalize turabe ya liste yose vendredi prochain ategeza kutuzanira les contrats tuzibone tumaze kuzibona turaba amafaranga rero apana ajya yanditse hajya tuce turaba nyene tunegosia nindi nambara kuko ari abantu tugiye mu masahani yabo. Nayo kukijanye na wa mugambi wa leta wo kwegeranya no kugura umwimbi w'ibigori biciye kwishira hamwe SIAP n'ikigo Anagesa abashinga amateka bashikiriza ko bagiye barabonamwo utunenge twinshi
bagasaba ko vyohinyanyurwa. Numvise anagesa guma tuyiraba gusa mugabo ugiye kuraba ivyari kuri teleje ndibuka ngiye ku Gatumba bariko batanguye kwegeranya ibigori jeje nyene nja kuri hangare ikigori mukumviriza ko cumye bagishira mu ginyo umuntu agihekenya kabere wavuga ngo kirumye canke nicumye warabihagarariye zaba ari service za administration communale mbega ikosa responsabilité ikija directement byumvikana ko harakwiye intunganyo nziza y'ibi bigo canke aya ma programme aba ashizweho kugira ngo byukuri umusaruro tuba dukeneye tubushikeko. Hanyuma reforme ya Anagesa nibaza yuko les statistiques ziravyerekana neza nukuri Anagesa nyumve neza nta kosa na nimwe ntacyo dupfa na Anagesa. Anagesa le fait ko bayishizeho ni bayihivyanye negwa n'abakozi bakwiye nayo ni handicap na le fait muga nayo nyene yuko itaja kuri terrain kuko nababwiye ati naho muvuga ko muri bakeyi les 411 hangare zihari naho ufata une semaine muzigendera kuko nabara abakozi 20 preno 411 divisé par 20 luwa imiduga mugende kame muveri na igiharuro cyose babaha gushikino saa ukimubajije ati jina gihayo na siyapi nashobora kucemera none uri muri leta umaze kwideroba de tes responsabilités umva ico gihe woza kumbwira ibintu ndavyemera mugahageze kunsaba amafaranga muri finance ucyuza kunsaba kubiharu utemera sishobora kuyaguha kuko nous allons expliquer gituma twaguhaye amafaranga nibaze yuko rero la réforme va au-delà tout simplement Anagesa ni la réforme par rapport à la politique yo gusutena le secteur agricole. Abo muri commission agriculture muze mutumeko buri abantu bo muri Anagesa na SIAP mumenye neza tumenye neza ivyo ari byo. Abashinga amateka baragarutse kandi ku nzoga zo mu ducupa tutabora usanga zikunze kunyobwa cyane hagati mu gihugu ugasanga n'ubwoko bwinshi mbere hakaba n'izonona amagara y'abantu bati leta ibikurikiranire hafi kuko na nyinshi muri zo usanga zitarihigwa amakori. Kubijanye n'amafaranga twumvise yinjira avuye mu bidandazwa bavuze cyane cyane ibinyobwa vya Brarudi ariho ugiye kuraba mu mitumba usanga burya ibinyobwa vya Brarudi bidandazwa n'ivyo bike kuri bijya bindi binyobwa kandi bitwikira bene gihugu usanga bikwiragiye mu mitumba yose kandi byinshi gose. Rero nyakwa mushikiranganje nibaza yuko nyene mwokorana n'abandi kugira ngo abakora bino binyobwa bose bamenyekane kandi by'ukuri batange ikori. Rero bisaba yuko inzego zose zikorana kugira dushoye kugwanya ibintu nk'ivyo biruzuye rene twashobora kubimenya obere izoca yorohego supposons yuko obere ije ikaca sanga ujeje intwaro ni wari derrière y'ivyo bintu nizandura umuca mubona menshi yose ziriko ziraba. Rero bica biboneka nabi abantu bari muri leta imwe tudafise inumbero imwe mu byo turiko turakora. Nayo kuri twa tumashini dusohora amafagitire nahone abashinga amateka bahamagarira leta gusuzuma ko tuba turiko turakoreshwa koko kuko hari aho uja gusuma ikintu bakakubwira bati wifuza fagitire urihaya batayiguhaye naho urihaya yandi. Mugabo hariho fenomene yakwa mushikiranganje muri Asiatique cyane cyane aho badandariza ugiye kugura ikintu bakubwira ngo ukeneye fagitire tuguha ku giciro kiniki udakeneye fagitire naho tuguha ku giciro kiniki ugasanga n'ibiciro bitandukanye. Ivyo rero nibaza yuko bituma leta ihomba amakori yari kwinjira. Nyishumwa muri ko murakora kugira ngo ivyo bintu muri Asiatique biveho. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka akaba yaratanze impanuro aho ahamagarira abarundi kugira umuzirikanyi wo guhinduka umwe wese agafata ingingo mu kugira uruhara kugira uburundi bushike kuri yambona kazoza buriko buraganako kandi bikava mu majambo bikaja mu ngiro. Aho mwebwe ntimwogena mukagenda mukaza mu recolta de données mwebwe nyene abashinga amateka
washaka n'amazina mugashiramo y'amamangazini niki kugira ngo muje hano muze muvuga muti magazin iyi ni bumve ko bamwe batangiye kumenyeka n'abandi bose bazoca bareka. Nyeniteka yasabye ashimitse kandi ko mwibwirizwa rigenga amafaranga ikigega ca leta gikoresha uko umwaka utashe hashigwamwo ibihano vyabo bose batubahiriza amategeko y'ingana ayo mafaranga y'ikigega ca leta akoreshwa. Ati ivyo guhindura bukwi na bukwi imigambi iba yategekanijwe kugira ngo amafaranga acakoreshwa ico atari yategekanijwe nibihagarare. Inamashinga amateka bangiza hose uze tuyihaye bangiza hose abarongozi bayo bangiza hose. Ingingo y'179 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi iravuga ko inama nshinga amateka isasa mu biringo bitatu ku mwaka bimara amezi atatu. Ivyo navyo ni kiringo ca myandagaro, ikiringo ca kigarama hamwe n'icandamukiza. Ivyo navyo bikaba biherahezwa n'umunsi wa nyuma w'akazi w'ukwezi maze bikugururwa n'umunsi wa mbere w'akazi w'ukwezi. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 gitugutu uyu mwaka wa 2025 inama nshinga amateka yarasozereye isasa ryayo rya mbere y'iki kiringo c'umwaka wa 2025 ushira wa 2030. Ibirori bikaba vyabereye mu ngoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe bihagarariwe na Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka aho yamenyesheje ko mu gihe iryo sasa ari rya mbere ritangura ikiringo inama nshinga amateka yihutiye gushinga amategeko ayigenga maze ishinga n'inzego. Nayo kubijanye no gutora amabwirizwa integuro z'amabwirizwa zarungitswe na leta zarizwe zongera ziremezwa. Nyeniteka agashimira abashikiranganji bagize leta kukungene bakoranye neza n'abashinga amateka mu migwi y'amaho. Kubera kwihweza integuro z'amabwirizwa bisaba ko umugwi wahawe igikorwa uganira n'umushikiranganje, umukuru w'inama nshinga amateka yashimiye abashikiranganje bitavye ibikorwa mu migwi y'amaho ndetse no mu nama ya bose kugira ibikorwa bigende neza. Bibangabanganwe no kwihweza no kwemeza integuro z'amabwirizwa duhejeje kudondagura, inama nshinga amateka yaratunganije inama zo kugenzura no guherekeza utwigoro leta ifise two kworohereza ubuzima bene gihugu. Muri risasa rya myandagaro 2025 rirangiye inama nshinga amateka yarashishikaye ca gikorwa cyo kugenzura no gukurikirana ibikorwa vya leta aho abashikiranganje bagize leta y'u Burundi bagiwe imbere n'umushikiranganje wa mbere bagiye barashikiriza imbere y'inama nshinga amateka ivyo leta yaranguye maze abashinga amateka bakabashikiriza ibibazo n'amakenga yabo nabo bagaheza bagatanga umuco. Iruhande y'ibindi bikorwa by'igihugu inama nshinga amateka yagira serukamwo yarakomeje kandi imigenderanire myiza hagati y'izindi nzego hamwe n'izindi nama nshinga amateka zigenzi. Nyeniteka agashimira abashinga amateka ku bikorwa baranguye yongera bahamagarira ko mu karuhuko bagiyemwo bo kwegerana ntaryo abene gihugu bakumviriza iryo bagona mbere bakabahimiriza guteramira amahoro n'umutekano no gukorera hamwe mu mashirahamwe koperative kugira abarundi twese tudugire rimwe mu iterambere tugana yambona kazoza ya 2040 na 2060. Muri iryo sasa risanzwe inama nshinga amateka yarakiriye intumwa z'ibihugu bigenzi. Inama nshinga amateka yarakiriye ubuserukira igihugu ca Arabia Saudite mu Burundi afise icicaro Dar es Salaam muri Republika yunze ubumwe bwa Tanzania. Inama nshinga amateka yarakiriye kandi icegera c'umukuru w'urwego rujejwe ivy'agateka k'abana mu gihugu ca Maroc. Inama nshinga amateka yarakiriye kandi umugwi w'intumwa zivuye muri Guangdong mu gihugu c'Ubushinwa. Izo ntumwa zikaba zari
bije gutsimbataza imigenderanire no gufashanya bisanzwe vyibonekeza hagati y'igihugu c'u Burundi n'Ubushinwa. Uwo mubonano wabaye akaryo keza ko kunga imigenderanire no gufashanya hagati y'intara ya Gwando n'igihugu c'u Burundi mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi. Bubahwa abashitsi mwese, ntitwosozerera ijambo tutabashimiye kandi kuba mwitavye ibi birori. Inama nshingamateka irashima cane uburyo mwitwararitse iki gikorwa. Bubahwa abashingamateka, munyemerere ndabakeze kuri ibi bikorwa mwaranguye muri aya mezi 3 arangiye. Umwitwarariko nubwira mu kurangura ivyo mujejwe vyatumye ibikorwa bigenda neza. Nkuko tugiye gutangura akaruhuko k'abashingamateka, turabatumiriye guhimiriza bene gihugu kubumbatira amahoro n'umutekano. Mwegera bene gihugu, mwumvirize iryo bagona, mubahimirize kandi mubamenyesha akamaro ko kubandanya bakorera hamwe mu masosiyete koperative kugira ngo ubutunzi bw'igihugu butere imbere. Bubahwa abashingamateka, dusozereye tubifuriza akaruhuko keza nkuko mugakwiriye inyuma yo kurangura neza ibikorwa vyanyu. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abatumire batandukanye, abashikiranganje bagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu Burundi, abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abandi.